umuryango wa Frère Bene Yozefu babicishije mu mugambi wabo bise Papa Programme d'accompagnement des personnes âgées bashikiwe n'ishirahamwe WSM Solidarité Mondiale hamwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gufatana mu nda ku 6 Kigarama mwaka 2024 batunganije Igitega isabukuru mpuzamyaka Journée de Forum sur le vieillissement aho bahuje ugwaruka abahumuye n'abageze mu zabukuru mu ntumbero yo kuganira ibijanye n'imyaka yo mu zabukuru. Iryo sabukuru ryahimbajwe ku civugo twese hamwe twubaka ikibano gyurikiyemwe bose tubicishije mu bikorwa byo mu makoperative mpuzamyaka. Ibirori vy'uwo munsi byatangujwe n'idefile y'abari mu mugambi Papa aho bavuye ahitwa kuri place bagana kuri paroisse Saint François d'Assise mu Magarama ari naho habereye ibirori nyezina. Révérend Frère Nyawenda Emmanuel arongoye intara y'ubutumwa ya Gitega akaba nawe yaserukiye umukuru w'umuryango avuga ko umugambi Papa mu myaka ishika 10 umaze ugarukira ku bantu bageze mu zabukuru watumye akamwemwe mu mitima yabo kiyongera. Uwo mugambi rero wiyumviriwe n'umuryango wa Frère Bene Yozefu kugira ufasha abantu bageze mu zabukuru kugarukira ivyo bintu byose bigize iteka ry'umuntu akwiye kandi agifise ikibanza mu bandi no mu gihugu. Uyo mugambi turabona ko wabafashije bimwe biboneka kuko nk'ubu turabona ko abatari bake ubu bambaye neza bagira isuku hanyuma baravuzwa barafise amakarata bavurizwa ko hanyuma baraza bararonka n'imfashanyo zibunganira mu bijanye n'ibifungurwa ibijanye no kwambara eka n'ibijanye no kubaho muri rusange. Uwo mugambi rero ugeza guhuza abakiri bato abahumuye n'abakuze cyane aho no kugira ugwaruka ntiruje kure y'abageze mu zabukuru naho gotera imbere rugume gwibuka iyo gwavuye. Frère Alexis Ihorihoze yahoze arongoye umuryango wa Frère Bene Yozefu akaba nawe yatanguje umugambi Papa avuga ko abageze mu zabukuru arabo kuba hafi kuko usanga hari ingorane nyinshi bahura nazo mu kibano. Umusaseredoti baragenda baranyitura gasanga barampishutse ivyo batayishutse abana babo bica birantuma kumva yuko bwa bundi aba batama n'abatamakazi batabumbwa no kuba iw'abahungu canke iw'abakobwa mugabo bohimbawe no kwibera iwabo mutwabo ariko kubera naho irungura ibicirayo kuko abana babo batakibaba hafi bica bituma bama bagwaye bama bijiriwe bama bamerewe nabi kumva ngo jewe numva ruriko ruraziburuka na kuriya wamumanukana ugira utigiye kumuvuza bwaca kabiri ngo nyabuna n'imitatarayimara numva nshaka kwisubirira ku gatongo ndakenesheje n'ibindi byinshi. Abo bantu iyo baguye mu ruzu bakicwa n'irungu hariya bagahangwa n'iki na kiriya ivyo batacishoboza ntagishikiyo yahora ashika ntakifise uburyo nk'ubwo yahora afise ntakironka akaryo kukuja mu bandi uca usanga n'ukuri uko kuba wenyene vyaramuhindanije bikamugira umuntu yijiriwe hanyuma mu kibano ntibamutegere rimwe na rimwe bakibaza yuko yijiriwe kubera inzigo naho no kubera yuzuraniweko hanyuma abashobora abaca banyarutsa kuvuga bacatangwa kumwita umurozi kandi abantu batanguye kugutunga urutoki bakwagiriza inabi bakwagiriza ikibi burya bavuga ngo uw'ivyago vyagiye n'ivyatsi n'iri mu nzira n'abandi bose baca baza boga kuri ivyo bakagutunga urutoki ngo wowe uri umurozi niho muhora mwumva uza wumva hirya no hino babagandaguye kandi atakintu na kimwe babaziza atari aho bageze habagoye habagumiye hanyuma naho
n'abana nabo babasigaye iruhande abagize amahirwe bakabasigara iruhande nabo nyene urabona isi yaraza ubu barondera kwagukirwa bagaca batangura rero kubona umenga vyo babera vyo babatama n'abatamakazi babaviriyemwo bakabaviraho kugira basigarane iragi abari bo basigarana ayo matongo ari bo basigarana amatungo bagwasanga rero urariwe n'ubutokuriye abo murasanye kabo mufashije muri ubwo busaza bwiwe akaba ari bo bariko baramuhutagiza ahubwo kugira agende canke aba banyokuru bobo murabona mu Kirundi iyo umushinga ntatambutse mu bisanzwe umusamuragwa wiwe wa mbere yari umutambukanyi wiwe asigaje umufakazi wiwe mugabo usanga hatari hake abahungu baca babarahira bati igitoki ntusubire gukorako ikawa ntusubire gukorako igiti ntusubire gukorako ibintu byose bakamukokora agasigara ari ntaho nikora ari naho rero hacatera uko kubaho nabi akababara agatungura none rero birakeneye ko hagira ababaramira Emma Nkeshimana yaserukiye ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu gufatana mu nda inyuma yo gushikiriza imfashanyo y'umuceri n'ibiharage abageze mu zabukuru 40 bafashwe mu mugongo n'umugambi papa yarungitswe n'ubushikiranganje yaserukiye yarakeje abafurera bene Yozefu nishira hamwe bakorana WSM Solidarité Mondiale kuko ijo gikogwa bariko barakora ciyumvirwa n'abake Nkeshimana atera kamo n'abandi kubandanya bashigikira abo bageze mu zabukuru kuko bafise vyinshi bamaze abo bageze mu zabukuru bari muri uwo mugambi barashima niteka ntaje icyo bakora sinoriharura twararose nitubereye kwifurizako ubu naho ugenda bakakabona barakwakira n'umupfasoni eka sinakanorihharura icyo bakora ni vyinshi abo bageze mu zabukuru barasaba ko bosanurirwa inzu babamwo kuko usanga zidashemeye abakibasha muri bo nabo basaba guhabwa udutungwa duto duto borora ndetse no mutahe mutoyi wo kwiyungunganya kugira boye kuguma bazerinze baranasaba kandi ko boza baragenderwa mu kibano aho babaye kubera biri mu vyotuma kagasuzuguro mu kibano kagabanuka mu gihe mubona ko bafise ababagendera uyu mufasoni w'imyaka 104 arakeza umuryango w'Afurera bene Yozefu bazanye uyo mugambi maze imyaka 104 kubunani nzocangira 105 abafurera baradufasha gose yewe badufasha byinshi imbere urabona mbere tugeze aha kubera abakozi b'Imana bo bafurera nyene tugaca twifuza yuko aba bantu badufashije boshika natwe bakagera aho tugeze nico nifuza jewe abubahwa baratekereye impanuro ugwaruka none rero ni hamwe abantu twibagiriye twavuye mugabo ubundi impanuro notanga nuko atawohimba ngo yiyobegwe abakiri bato bamenye yuko ubwo buto bwabo buri niyo bwamuka hanyuma ntibarote batera akagera bageze mu zabukuru ahubwo bababe hafi niho baca baronka imigisha abakuze baratanga imigisha niyo ataronse ibyo agufasha bivuye mu nguvu araguhezagira kandi akaguha umugani nawe ugakura uri umuntu witeka n'ijunja mu bantu bashobora kugira bati uwo muntu ari nahava koko ari n'icamureze koko kuko ico turi kiraheza kikerekana aho twagikuye kiraheza kikerekana abatureze erega bavuga ngo igiti ciza kimenyekanira ku vyamwa vyacu nuko rero tuhanura abakiri bato yuko bogerageza bagakurikira impanuro z'abakuze kuko burya mu Kiswahili niho bavuga ngo kinwa cha muzee kinanuka arakini akiseme bongo none rero hajya mu kanwa k'umukurambere harimwo ukuri harimwo umugani uwuzi kuwamura uwuzi uciye ubwenge numenya kumwegera hanyuma uwo muvyeyi agaheza akabandanya mukuza mu buzima agezemwo urwaruka rero tworusaba ko naho gotera imbere ko rutokwibagira abavyeyi
tokwibagira iyo rwavuye naho bavuga ngo ukize ngo akiri wabo. Babugwaruka abahumure aribo bita abakoranabushake canke abanyarukundo n'abageze mu zabukuru bararose akanya ko guhanahana ivyiyumviro mu migwi kubijanye n'imigambi mpuzamyaka ikorerwa mu makoperative mpuzamyaka harimo nk'uburimyi, ubworozi, gukora amasabune afasha abageze mu zabukuru kugira isuku, kudandaza, kuziganya no kuguranana.